igitsindo Sauzice ni mwene wabo na Vini mutazoza muragereranya ibintu nuza nyanga mucomeke pass ngoro Burundi neutralize Tchad twaba neutralize nyene otwo tuntu ako iskora nayo nakasa mutwe 8-0 0 kandi nabonye kuri page yabo iwabo babaye babinezero none munsi babaye binezero nako je nako ndavuga bro je nako nzinde ntabwo je gigucikizize munani orari wabo urahararanye aho tari ko twabafashe neza ntitwabahaye terre synthétique bagakora ko iyo bafata neza yo kwita bibiri canke kimwe twabahaye terre synthétique bakora ko imyemenyerezo no twakora muri jardin kwakwizi iyo myimenyerezo se yabafashije iki naravye imyemenyerezo urazi uriya mugenzi Hazard yambaye nimero 11 mu mugongo Mwangamaji yambaye 10 Mwangamaji niwe nimero 10 na kapiteni ahubwo iyo bakora imyemenyerezo kuri stade Intwari bari kujya vyinshi gusumba kubera byari kongereza panique kuriya kuntu umuntu agera sante yagakarangamiza bro je nkubwije ko abagabo bari kugera hariya bakarabiriya misozi ikiriri bakarahagaze muri stade ndavuga ati nkubuse nyamara no bubabiri niho bankigishiramo gifise amafaranga gaca kivuga na FB hamatwa dufunga stade hejuru tuyugara equipe zikaza tukazugara sanze yako tukiyugara twaca duhamagara Senegal oya twahamagara Maroc tukayihana tukingo ahubwo twahamagara Maroc biriya bintu mwagiriye Maroc ati muri kumwe na CAF equipe yabo muze hano nabonye ngo ahubwo je urazikira nabonye proverbe marocain qui dit qui vole les serviettes volera les trophées ndavuga tabana urazikino ahubwo Maroc twaca twizana twugaye urazikino nariko ndiyumvira kandi nonaterera nkinererana muri groupe ya Intamba fans bategura amaslogan ivyivugo bikomakomeye mu ndimi igiswahili igifaransa icongereza probablement n'ikirundi ciwacu amaslogan abafana bashobora kuza baravuga probablement bakayashira abona n'abandi bantu baje kuri stade bakayasubiramo kenshi nanabonye nabaye hama bakaza barayavuga nk'imbere ya match arimo nk'ibintu ati vous allez regretter d'être venu ici au stade Intwari hakuriya kuna Madrid kubwira ngo bienvenue dans l'enfer de Madrid yuvira nk'uwe ati ariko rekini nabonye mu namba fan bari Burundi vous allez regretter d'être venu au stade Intwari ni bari kubigira cyane dans l'enfer du football burundais bijya wabigirira cyane bakagenda biza muri system yo kwati batwakire na ndiko navuga nkako nkica ari gisroga probablement n'abafana baza kuraba match bazi hama tugaca dufatira ya micro y'umu MC ari ku kibuga akaba aribo baca babanza bakayiya bari abafana b'Intamba wa unda arongoye abandi afise ubwo rujwi rukomeye natwe twaba twarakoze ama repetition turi hariya ku ruhande tutoto ku buryo bahindukira hariya avant le coup de sifflet sivyo bakabanza bagahindukira bakaraba ati noko tinuko imeze bikavugwa stade yose abantu bose bahagaze ku mashimeshi n'ugwa mu gwinshi ari equipe yoza ngayiga kivuga ati noko bimeze kombe je ndababwiye ko ikintu cambere ivyo bisanzwe bizana amafaranga tugare stade oya tuyugare kabisa amashyamwe bazana amafaranga tugare stade turumye hejuru ku buryo ugwamo niruzoje hanze rugume hano kandi tugugara stade arakonto cha tuja muri kandi arakonto abarundi je nababonye arakonto iyo uravye nk'ingwe uburyo inize nk'akandi gakoko nk'ingeregere n'ibindi ifata igakacira neza kipe twozana aho twarugaye twayinywegereza ku buryo ijwi rikaguma muri ewe musaza wa ku Ntwari Sauzice meme na Nyange bro Nyange nje gahunda n'ivyari bibiri Yusuf ndashimiye Nyange njiranye rimwe na Saido na Cedric Amis Jaba vyari bibiri ku busa oya celebration ya Abdul Karim mawe ni mana ndetse na mu Jean Claude kakabon kushoto kulia tende kazi oyo mpetazo mupira oyo zo narabe no muri equipe yabo we na Steve Bola uri ukigano twigeze gukora na mugenzanje Beni Bertrand tukiri kumwe twari kumwe na wewe naje nari nga turiko turevariwa abakina muri Primus League Burundi ndibuka ko ndi mu bantu bambere bavuze ati igihugu cy'u Burundi dushobora kuba tugira dutunga umukinyi tuzojya ku buryohe bw'imyaka myinshi abo je nigeze kuvuga ngo iyo ababikunda hobaye scouting ye FFB kwa kinyibi ntaba mu Rugamba erere dina arenga igiye kipa kinira muri Tanzania akava yakaja muri equipe mu mukono jewe hajya kina muri ziriya match zo mu mwaka heza dukina na Burkina Faso muri Singida nakina muri Singida oya ahubwo Fountain Gate nako muri Fountain Gate
umupira kino uyu mujama arengeye ukina muri Karimo yahinduye naravye ziriya mace yari muri Ferroviaro ya Beira nese akiri oya ubu yarahinduye yaravuye muri Ferroviaro ubumenga ari muri Jomo Cosmos oya pana Jomo Cosmos ari muri yarahinduye equipe kweli yahora muri Ferroviaro ya Beira bakinya na Burkina Faso ndavuga ati Erdinho urarengeye gukina muri East Africa aya uyu mediateur mwiza jendi bukakiza muri Boamuru yasanze ari harimo mediane ya Arusha Mohamed Majaliwa Arusha Majaliwa kiza muri Boamuru Aruna Majaliwa hariho Shassir hariho Nandusha Neymar ukabona ngo muri abo bose uko ari batatakati mu kibuga ni wari ameze nk'uri sous-estime hinge rero ndusha soke tushe match we ya mbere Erdinho arino kono yagize maturité we yari ahantu ari mu basohotse batevye bien sûr ni nko kuno munsi ndabavunira kandi kagore umunsi mu ntamba mu rugamba twosubira kugira umumenyereza atembera ku bibuga vya Primus League je nkamwe sangwa Patrick mu migamba afise iyo bikorerako akaraba match imwe yandagije Imana Fabrice Musoda akamama yiga umunsi umwe Musoda nawe ari umubakinyi bari très calme bakomeye offensivement ari kugongwa na organisation mbiri muri Boamuru ariko yereganye nabayigi abayigiye kuko na Erdinho asohotse mu mamuru ubona ko peut-être batanguye gutakaza ya niveau bariko ya niveau ya bien sûr mugabo uribuka ko nawe yaronse amahigwe cagiye Etienne yatembera kenshi ku bibuga amutuma ko guhera mu baloko agendera fatisha match yiwe ya mbere yamubonye shavuga tuyise umukinyi wo kuguma hariya kandamura ndabe ndiko ndaraba uyu musore Mawimana Abdul Karim akinira muri Costa do Sol Costa do Sol yaravuye muri Ferroviario da Beira Costa do Sol hariya muri abantu bari kuri stade intwari barakubwiza ati yinjiye akina umupira dukumbura kubona Barcelona turabe Pedri Gonzalez yanatanguye match wewe oya Abdul Karim yatanguye hanze yinjiye asubiriye kuko nivyo yinjiye asubiriye uko vyagenze kuri match ari rumvikanira remplacement zabaye zigiye zitandukanye narumvise abantu bikugura pass ya Cedric ndetse ni ya Nyange Cedric Jaba we nakubari yedi uzura ni match za Interstar amortissement di baro ya Cedric ubona ati hano mu Burundi bakoresheje test abakinya babwa toke ni baro bashinga mu kirere hejuru yatumviriza gato isaha ya Bubet hanyuma tubandanye irabamenyesha isaha ni isaha 2 z'ijoro menya urugero rw'amahirwe yawe uciye kuri Zitanze akaburungu Bubet akaburungu BI Bubet utsinze uraronka yes Bubet utsinze uraronka ubwo nimba uno munsi wari wamenye ubwenge wizeye intamba muri Bubet wa mutipe bavuze ati batereke ko ibitsindo bitatu by'intamba bitinjeje bazabimbaza ese urazi ejo niho wabonye ko Bubet bari baba ejo niho wabonye ko igitsindo kimwe ca Sao cari kizimvye gusumba bibiri by'intamba none cari kuva barabona ko ntaho coca muga nk'umuntu yaguze bibiri by'intamba kuri 1.75 gashira ko nk'umuri ari intamba zagaruye iyo betting yadi none ako zego muri ari muzungu ya chaura yagu yo gwanga ni kintu ca mbere nariko ndakubwiye ni 1.75 ni miliyari cyo muri ari dumwe ni miliyoni amajana 50 ubahunguza urumva miliyoni amajana 50 ico kintu kuri minota 90 wize kubitsina bibiri gusa wize intamba mu ya bro ni 40 kuko igice cya mbere ga bibiri byari byinjiye wi mu minota 45 ucurotira 750 minutes ukabanza ukava kuri stade no yariye wacuraba nk'agace k'abantu mwicara haya muri stade ukabwira ati reka tubanze tuki ngo tubanze tugende dufata akantu amatogaruke muri miti bien nawe ufata kamiliyoni muri kamiliyoni kamwe muri ari aya nari kuvaho kuri ngubi none ari stade yakira abantu bangahe stade ape près de 7000 ko hafi ubakubise inoti y'igihumbi abantu bose bari muri stade si 17 million ni 17 million numva ne ako ibintu by'igihumbi ariko cyangwa ni mu ntumbero yo kugaragariza abantu ati murabona iby'intamba impaye igihumbi umuntu wese ari muri stade kubera ko dufata akarorero iyo uryohewe si ngombwa umuntu ubimuhaye mw'iyo nzira yo kwibaza ngo uramusuzuguye cyangwa mugabo no kugaragaza umunezero hari umwe mu bigeme twiganye none uranamuzi tumuramutse hariya amashuri abuca yaheza hariya mu kiganga Adoni yayimbaze Adoni urazi ko umunsi umwe yakoze akana katuzarira imbombo twese ishuri rizima navyibuka
agura imbombo ziriya mbombo tubona ntoyi ziriya mbombo z'amabuye zagugwa ngahe mu bigeme baciye zagugwa ubwenge ngahe ni 10 baba derangere je nibaza ko ata muntu twiganya aciye ubwenge nka Adoni mugabo mo yaraderanje twiganye kuva mu wa mbere gushika ameza amashuri yaraderanje mu bwenge ndanamuramutse Adoni rero no munsi yari ni muganga sinzi ko atari docteur yarigeze gukora ako kantu atuzanira imbombo twese hari wari kubinzira yo kubona ngo urumva yadusuzuguye niki mugabo kumura afise umunezero ashaka kugaragaza nanje rero ndayariye ngo mwiyunzira igihumbi ku bantu bose bari muri stade bagashikira timwabonye intamba soko na pere les hirondelles en français akabajejwe umutekano cyane babo bibiri ngo nabo bari banezerewe biri double nta muntu yabagoye ahubwo umutekano wari umeze neza abantu bakaryohera ariko uzi ko hageze igice cya kabiri hakiri umurongo muremure abantu bagomba kwinjira ikibuga kandi cyuzuye bagomba kuba bagadore zino ticket tuhaguze gutati none tugiye mu kibuga cyuzuye muraja he bagomba kuba babaza banyoheye kabisa neje gituma wa Rukino navuga ngo rufise ico rusobanuye banashaka dufise avance y'ibitsindo bine hari abantu bagomba kukibukuza ku kibuga baje kwirabira spectacle ni ryambere Yusufu ndayishimiye akiniye ku ntwari kuva ivugurugwa meme Saido ntibazonyiza meme Jaba meme Jordi Riongora yes Jordi hari dokina na Kenya nterahari dokina nande yaragwaye Jordi deja match we ya mbere mu namba mu rugamba twaramaze kuja hanze kuko niriya match ya Gambia 3-2 muri turaba ugasanga abantu baraguza amatike bagomba kuzigura ku bwinshi ariko ukaza ata niyo uje ata harabagomba kuba baburi ibibanza n'imiburiburi kubera ko stade yari yamaze kuba yuzuye nivyo gusa match isize mbonye ko n'ubundi amatière de talent abakinyi dufise biratuma umenyereza tugomba kumuhaza byinshi bien sûr ubona touch ya niyo kuri Clovis bro urabona touch ya Musa Omar nubwo bro abatari bakabona umenga avuye ngaho mu Rwanda ngarasanzwe urabona touch ye ni Musanga aho rero ba Frank ntibinji abakeve n'ibindi je nka Muderi Akbar Simba nkivuga ko urugero rwe twaruzi Abudi neza ntiyakinye Muderi yaramaze kwereka abarundi ngo sinzi ngo ni muri mediane muzonkenera sinzi ngo ni muri defense muzonkenera aho muzonkenera hose hose ndi ku gikorwa cy'igihugu Muderi yankiniye match uriya munsi wa Kenya aravuga ati voilà ko Shamesi umukinyi n'uyu ubundi mukinyi iyi foto ri munyama yifashe nawe yiheza akantu yari muri modu y'intamba munyama nawe wereza akantu kabisa oya munyama nisi uramubona deko ako se zino taye z'abantu bakinyi ba Chad kana kimana biembe oya wewe wari kubabona kana kimana biembe kuri Sosthene mu myimenyerezo ayacenze umunyeza raba gardi yari inyuma ugira ngo yarikara kinakomeye hari umusore ahagaze kujya kwa Leonard Gakwaya muri Chad erega n'uyu nyene yambaye zitanu inyuma yiwe ntubibona voilà n'uyu barasa ahagaze nka Lele Mugabo afise physique we ni muremure kuri Leonard Gakwaya ahagaze neza gufitiye umubiri Chironda rero produit rero baza gutanga mu kibuga ibitsindo bine batanga production kana kimana na musaza yavuga ati ni uko turehari bacha batanga aho gutanga produit batanga batatu mu batsinze muri match ari basi gutsina no munsi mu itsindo 8 dusinze match na retour harimo bitatu bya kana kimana harimo bibiri bya Musaza harimo bibiri bya Mawlimana Abdul Karim gacha mu gitsindo kimwe cha Jordi Riongora nabindi hego no munsi hatsinze batatu bibiri deko Vango ico Jordi Riongora yari yatsinze ciyongeye kwa kana kimana we yatsinze cyo yari yatsinze acayongera ikindi na Jordi Riongora c'abarundi muhira iyi equipe mfise Kareba komeye mfise Sudi Abdallah komeye iyi equipe mfise inye wari inzuza na Sudi canke Karebe babeze neza ucukina muri 4-3-3 bien sûr ugakinisha Erdinho ugakinisha namusanga Henry imbere yabo ugakinisha Karim ari nko kono jewe yaba ndisangwa Patrick nk'igice cya kabiri nakora remplacement ngaca ndaba message abakinyati c'est le moment igice cya mbere gumunezera abarundi igice cya mbere cyari cyaheze bafise ibitsindo bibiri vya Deko yari gukina igice cya mbere cya kabiri Frank akinjira hama Chad kicuzi cyayizanye Burundi oya turi muri 4-3-3 dufata karero nk'igice cya kabiri uzatira umwanya wo kunezera abarundi Frank uruhande rumwe urundi ruhande Musauza kwicana ugatereka Inez Abdi nawe kuko araparticipa mu Rukino muri mediane ugacunerekerayo Saido nibazongiza oya equipe nabonye abo equipe yakinyishi igice cya kabiri yabaye nziza gusumba yakinyice cya mbere kandi wabona igice cya mbere ni nziza wari umwanya wo kuryohera abarundi nivyo rero ibitsindo bishika kuri 8 mu nkino zibiri ubu turindiye turabe rero mani score iraremereye 8 iyo uvuze ngo nokorera ngo ibitsindo ngo bigera kuri aho nari ngoma niyumvira 4 8 ivyo bintu cyo kuvuga 4 nabonye yari Muyamba
yari Mbuyamba, yari Mike, yari Keri wo muri Yakeza, sinzi uwundi. Bari ifoto ya mbere mbona bagize uko. Timwe ko mu bigabanya ati ifoto nuko ni 8. Ni 8. Ni 4. Kandi ubu inkino zibiri ziraheze Intamba mu Rugamba tutazi kwinzizwa igisindo mu igori ryacu. Aho kandi dukina Tchad menyere bino bintu kuko ubwo baheruka muri zinkino za tour preliminaire bakiye na Gambia nivyo yarabasezereye batsinze kimwe iwabo muri Tchad. Gambia seri itunze yakubaminte baca banganya 2 ku bindi muri Gambia. Aba barigeze kuronka ibisindo 2 mu igori rya Gambia. Barabironse neza. Gambia nayo bayirabe neza ico. Barabironse mu igori kari Gambia iri muhira. Cogiye babirabe neza ko Gambia iri muhira. Itari yoroheje. Nivyo rero ubwo reka turindire ivyisi by'Intamba mu Rugamba ni ku munsi weje muri Classic Sport. Abantu bikora amafoto meza yafashwe na Nyama edit. Nemwiza ifoto ifashwe ko boyinga. Gusa yifatiye mu ifi. Defo yiwe ni imwe gusa. Ukara mfana Liverpool. Iyo ni defo. Ni defo ikomeye cyane kubera ko mwino minsi ashobora kwitera agapata. None uvuze ngo umwanya wo kwitera agapata tukamuha. Kuvuga ngo yo kwitera agapata tuvuga ko ashobora gusavura ku munezero yagize akabara ugenderako. Ugenderako waraheze. Usinzwe 5. Oya, hari ukuntu nk'abarimyi bazi ibintu. Urashobora kurimukimbura hamwaka wakurikiye ntugende neza ukarya mu byo wimbuye. Ibaze rero nk'umuntu yarimye ntiyimbure umwaka acugenda kwa kundi. Jonathan Machi ko genda kose uteza kumubona. Nivyo vyihoze. Ariko hari abantu bazi ibintu. Ngo nibaze aba Jonathan timoje gipara. Niba bimubereye. Ngo kino gipara kirakwereka ko ari umuntu ari seriye mu igori giwe kuronka y'igitsinda atari gupfa. Ari uburyo uravye amasorti yiwe uburyo nyaruka. None ujye niwe afise bijya biro tubona ujya mu biri tubona mugana numubiri kugira uriya mubiri no kuba uri souple aracari muto iri gori rihagaze mu abantu bazima foto de la famille bafashe ifoto bari kumwe mama Burundi kumwe na famille n'abakinyi staff na ministeri wa sport harimo na president wa FB n'abakinyi n'abandi bari mu staff hari aba Karembe bari ba Yusufu Kuri Keita ujya ari kumwe na Karembe yambaye izera hano nawe nyene yarahari nabonye ya postinze numwe mu bakinyi by the way mu kamuntu nabonye ni hano mu gihugu bakoresha imbuga Hamudini neza sinamubonye ariko yarahari katuraba yari ku bench yari mu bari convoke kuri bench ubwo yarimo niyo ni foto do la famille hano umuryango ndundi umuryango ndundi hari barere nawe nyene mvango nabonye yari Hans nivyo rero ubwo Lesao bazoyaga igihugu bitu Burundi batwaye amasaho amasaho yabo yabonerana kuri ko je nabonye umengo bibagora kwinjiza navuze ati naho tokina indwi yose isomene yose dukini wabo tugarukani wacu ntago botwinjiza ako Tchad nasanze ari nko kugutuma kuvoma nko kumugezi bakakurungikana kayungi ari umusarara wabo yambara 11 face na Jonathan ese kuri Mwandiri yambara 10 Eddie Mwandiri majambara uno munsi wo gutuma kuja kuvoma akaguha kayungiro kariya kamemini ifu canke kamemini icayi kubwa ati genda uzane kuzuye amazi wo yazana oya niyo Tchad rero batumye imbere y'Intamba nta nubwo nagashikana rega gakanya koko akamazi uyu mujama mayani ikidahaga Sango Patrick bro bitsino bine match ari nzira agihindagura imikenyero ko yarafise atakwicara nta gutwenga erega muri press conference yarafise promesse yahaye abarundi aravuga ati jewe nikubashikana muri kane nivyo rero ubwo wari umugora w'Intamba mu Rugamba bitsindo 8 Tchad 2 tugira mu kiganiro cacu ubwo bibindi muzovyumva ku munsi weje n'amasport ka tuyitangure kwa Rafael Luiz